wa gatanu igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2026 turi ngaha ku izina ry'ihuriro ry'amashengero mvuga butumwa aharanira iterambere ryuzuye mu Burundi mu mfunyapfunyo ni AEDH Burundi ni mfunyapfunyo y'ururimi rw'igifaransa. Ego twashimye rero kugira ico dushikirije ku bintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi aho tuza kwa tuko turavuga ku bintu bibiri nyamukuru bikomeye. Bwa mbere kino kiganiro cacu kiza kuba kiri mu bice bibiri nyamukuru. Bwa mbere tuza kuvuga ivyo dushima ku izina ry'amashengero mvuga butumwa aharanira iterambere ryuzuye mu Burundi. Dushima kuri leta irongowe na nyecubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hanyuma kandi turaza no kuvuga ivyo dusaba ku izina ry'amashengero aharanira iterambere ryuzuye mu Burundi. Reka duhere ubwa mbere ku byo dushima ku izina ry'ihuriro ry'amashengero mvuga butumwa aharanira iterambere ryuzuye mu Burundi. Ubwa mbere turashimira leta kuntu iri kiragerageza kukingira abenegihugu biciye mu kuzigama umutekano n'amahoro mu gihugu c'u Burundi, kuko tuko turaraba turabona yuko ino leta iri kiragerageza gukora ivyo ishoboye vyose kugira ngo umutekano amahoro bitsimbatare no gukingira imbebe z'igihugu, kuko ibi turabibonesha amaso yacu nk'abenegihugu cane cane mugabo ku izina ry'amashengero mvuga butumwa yagiye hamwe. Ikire ni cambere dushimira leta kandi n'umukuru w'igihugu turamukengurukira kuko niwe kizigenza, niwe arongoye ino leta. Ikigira kabiri dushima kandi dukenguruka, turashimira leta y'u Burundi kandi ukuntu igerageza kuvugurura ibintu bijanye n'ubutungane, urwego rw'ubutungane mu Burundi. Turabona akigoro leta y'u Burundi irikiragira ibijanye n'igisata c'ubutungane mu Burundi, kuko tuko turaba mu minsi yahera urwego rw'ubutungane rwari rurimo akajagari kenshi, hari harimwo ibintu bitameze neza. Mugabo turabona abantu benshi muri kino gihe bafungurwa, inzirakarengane tukabona ziko zirafungurwa naho urugamba rukiri rurerure. Mugabo turashima kandi turakenguruka akigoro leta iri kirakora. Tugasaba rero ko leta kuri kino kintu ca kabiri dushima ko yoshishikara iguma igerageza kubandanya ikomeza no rwego rw'ubutungane, na cane cane mu kuraba abandi bantu basigaye mu busho bahejeje ibiringo batarafungurwa, abandi nabo kumbure bafungiwe ubusa inzirakarengane. Ivyo vyose leta y'u Burundi irongowe n'umukuru w'igihugu cacu ibandanye bikora. Mugabo turashima intambuko kuko turabona ko hariho aho urwego rw'ubutungane ruko rurava naho ruko rurashika. Ikigira gatatu dushima ku izina ry'amashengero mvuga butumwa aharanira iterambere ryuzuye mu Burundi AEDH Burundi, turashima kandi dushimira umukuru w'igihugu c'u Burundi kuntu hariko haraboneka umwidegemvyo ku mwenegihugu mutoya. Turavye mu myaka yahera hariho abantu biboneka kumenga biyita ibihangange canke bigira ibihangange bivanye kumbure n'imigambwe bavamwo bitwaza, bwa kabiri bakitwaza imiryango bavamwo, bakitwaza ubwoko, bakitwaza intara. Ugasanga bariko baragerageza kurenganya umuntu muto muto. Mugo uyu munsi two turaraba iyi leta irongowe n'umukuru w'igihugu cacu, two turaraba ukuntu bariko barakora, bariko baragerageza kugabanya akajagari mu gihugu. Ubu nta muntu apfa kukurenganya yitwaje akaza akora. Mu myaka yahera warabona n'umuntu avuga ngo je ngo nkora aha naha naha ngo uraza aho nkora kakurenganya, kandi abona ko uri ariko arakurenganya. Nko jewe mva mu mugambi uyu n'uyu mva ku mugambi uri ku butegetsi mva aha naha naha. Mugo uyu munsi turiko turabona yuko ibijanye no gukingira agateka kazina muntu mu Burundi biriko biragerageza gutera intambuko. Ibi rero turabishima twe nk'amashengero turabibona, nico gituma dushimye kubishira habona n'umukuru w'igihugu avyumve yuko iki kintu ariko aragerageza gukora na leta bari kumwe arongoye ko ari ikintu ciza cyane, kandi ku izina ry'amashengero turabishima kandi turabikenguruka. Ikigira kane turashimira nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ukuntu yatanguje isekeza ryo guhimiriza abenegihugu ngo bakure amaboko mu mpuzu. Yaratanguje umugambi wo kugwanya amarigara, biraboneka n'ibintu biboneka.
kandi arabahimiriza agahimiriza bene igihugu kugira ngo bakure amaboko mu mpuzu bakore bakoresheje amaboko yabo akoresheje icivugo yise ngo umufuko wose uronka amafaranga umunwa wose uronka ico kurya. Rero naho hakiriho agahaze mu bijanye cyane cyane n'igisata c'uburimyi mugabo turabona umwitwarariko wiwe, turabona inyota yo kubona umurundi wese ariko aratera imbere kuko turabona ubunyamarigara yaragabanutse kandi abarundi bariko barijukira kurima no korora ku rugezo rwiza rushimishije. Hano kubijanye n'ibijanye no kurima ibijanye n'uburimyi urwego rw'uburimyi impingira cyari ndende kuko ifumbire turaza kubivuga mu byo dusaba ifumbire irabura ntiboneka nkuko bikwiriye mugabo turashima kano kigoro nuno mwete w'umukuru w'igihugu ariko aragerageza gukora kugira ngo ahimiriza abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu. Ubugira gatanu mu byo dushima aribwo bwa nyuma turashima kandi leta irongo n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukuntu ariko araha umwidegemvyo amashengero turabona ukuntu ariko araduha umwidegemvyo kugira ngo dusenge ataco twinona atantambara ituri inyuma. Hari n'amategeko yoba yarasinywe mu myaka yaheze mugabo turabona neza yuko agerageza guha umwidegemvyo amashengero. Ibi turabishima naho tudakunda kumva bivugwa muga ntabandi bo kubivuga nitwe tubivuga kuko nitwe tubona ko ariko araduha umwidegemvyo. Ibi rero bitwereka neza yuko kijya kintu bavuga ko bashize Imana imbere muri leta irongowe na nyine icubari mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ibi birabitwereka neza yuko ari vyo. Turabona umukuru w'igihugu ariko arakoresha ibikorane, turabona umukuru w'igihugu ariko arasenga, ariko arasoma Bibiliya, ariko arahimbaza Imana kandi tukabona ariko aratera intege abantu gusenga. Ibi rero twebwe nk'amashengero ku izina ry'ihuriro ry'amashengero mvuga butumwa aharanira iterambere ryuzuye mu Burundi AEDH Burundi turashima umwidegemvyo ariko aratanga. Turavye mu bindi bihugu cyane cyane no ngaha mu gihugu kibanyi cyacu turabona ingene amashengero ariko arahura n'ibibazo bakayugara ariko we ariko no kubivuga Igitega yuko atakibazo afitaniye n'amashengero. Rero ku izina ry'amashengero turamushimiye na leta imufasha kurongora igihugu cy'u Burundi kuri uwo mwidegemvyo ariko aratanga mu bijanye no gusenga kandi kuba ariko arareka igihugu ngo gisenge n'ikimenyetso cy'uko Imana izobandanye duhezagira. Ubu deje kuvuga ibyo dushimira leta irongowe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero tugiye kuvuga ibyo dusaba ibintu bitanu nabyo dusaba ku neza y'abene gihugu ku izina ryishira hamwe AEDH Burundi. Ubwa mbere na mbere muri kino gisabo cyacu ca mbere ni gushigikira dushimitse ijambo mukuru w'igihugu aherutse kuvuga mu minsi heze twongera dushigikira kandi amakenga aheruka kwerekanwa n'inamashinga amateka y'u Burundi hamwe n'inama nkuru y'abepiskopi katolika mu Burundi yo kugwanya inzoga ziriko zirica abene gihugu. Turiko turaraba nka twebwe abapastori turongoye amashengero mu mitwaro myinshi twakira ku bakenyezi ibibazo byinshi twakira twe muri AEDH Burundi turamaze kugendera igihugu cyose intara zose z'igihugu ziyazakira 18 twarazimaze dukoranye abapastori twumviriza ubuzima bw'abene igihugu mugabiciye mu mashengero twarumvise cyangwa twarabonye ibibazo bafise. Ubwa mbere twarabonye yuko hariho inzoga ziriko zirateza umutekano muke mu ngo z'abene igihugu. Ibi bintu byitwa inzoga bamwe babyita ngo ibibangara abandi bibangaro sinzi ngene babyita abandi bakabyita makike n'ibiki biriko birica abene gihugu. Nimba igihugu cyashize vision imbono kazoza ngo kibe cifashe umwaka wa 2040 giteye imbere umwaka wa 2060 ntibishoboka mu gihe leta iriko irareka iraho umwidegemvyo abantu bariko barakora izi nzoga z'ibibangara izi nzoga z'amakike n'ubundi bwoko jewe ntazi ziriko zirica abene gihugu. Uba abagabo benshi dufatiye ku cegeranyo twagize n'imitwaro twakira nk'abapastori ntibagishobora gusuma ntibagishobora gutunga imiryango yabo kubera zino nzoga ntibagishobora kwigisha abana babo. Ubu ni nguvu zaraheze nta nguvu bagifise usanga badashobora no guha ivyo abakenyezi babo bakeneye mu buriri kubera iki inguvu zaraheze kubera izo nzoga zibangara. Abandi usanga muhuye ugasanga avyibushe mu maso ahandi hose ukabona nyene vraiment ko afise amagara make kubera iki izo nzoga zibangara. Hari n'abandi bapfa tubona bapfa ari byo bibishe izo nzoga. Rero turasabye nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayo makenga mwagize
muheruka kwerekana amakenga ariko gushikirizwa n'abashinga amateka b'u Burundi mu Kigobe, amakenga ariko gushikirizwa n'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Burundi, natwe nk'abapastori bahurikiye mu runani rw'amashengero mvuga butumwa haranira iterambere ryuzuye mu Burundi AEDH Burundi. Ayo makenga turayabona mbere twebwe sivyo dukekeranya twaravyiboneye. Hano rero turasaba umukuru w'igihugu na leta ko bogerageza gukingira abene gihugu vuba bwango, kuko igihugu cyatanguye kononekara gihereye mu ngo, hariya kikononekara mu ngo, bisigura yuko nijya vision itazoshoboka. Ubu unya turabona abagabo bahora baja kugenya imiceri, akagenya imifuka 5, imifuka 4 ubu n'umufuka umwe ntagishobora kugenya, kandi usanga umenga izo nzoga umenga ni ibintu babishiramwo bibatwara ubwenge, n'umuntu usanga aja ku kazi agifise. Mu minsi yaheze hoho hari n'abapolisi jewe nigeze kwibonera mu ijoro, ugasanga n'umusirikare amaso yatukuye n'inkoho ariko afise ikibangara mu ntoki. None uwo muntu azoshobora gukingira imbibe z'igihugu gute? Uwo mupolisi azoshobora gukingira umutekano gute afise ibibangara mu ntoki? Inyishu rero si kubwira bene gihugu babihebe, kuko baravuga barabizi nabo ko vyica amagara yabo, ahubwo inyishu ni guhagarika. Leta tuyisaba ko ihagarika bino bintu. Twarumvise umushikiranganje w'ikigaga ca leta ariko aravuga neza yuko izi nzoga zinziza amakori menshi, mugabo ayo makori ntaco yoba ari karamara zinziza amakori menshi, mugabo magara y'abene gihugu ariko arahasinzikarira. Twarumvise ko hariho mbere n'inzoga imwe ngo yinzize miliyardi zirenga 6. Amafaranga yose yo kwinziza kwishure twize yuko amagara aruta amajana. Turasabye rero twebwe dushimitse ko ahubwo n'ikigo BBN barabe leta irabe igisuzume, barabe abantu baza baraho uburenganzira kandi bashireho n'uburyo bwa suivi, kuza barasuzuma barabe yuko ivyo baba biyemeje kandi ivyo baba bariko barakora. Ubwa kabiri turasaba leta ko yogerageza gukomeza Brarudi, haguha inguvu nyinshi abo bantu bariko baragerageza gushira inyungu zabo imbere gusumba bene gihugu. Turiko turaraba Brarudi ibinyobwa ikora usanga nta rukoro nyinshi irimwo, uravye nka rukoro iri mu kiyeri ugacuraba na rukoro irimwe ibintu by'ibibangara biteye n'ubwoba, harimo distance nini. Ahubwo nyabo na leta ni komeze Brarudi kugira ngo abari ikomera gusumba izo zindi, ntihave yitwararika inyungu z'amafaranga y'amakori yinjira, mugabo dusanga bene gihugu bariko barapfa. Ubwa gatatu turasaba leta ko yogerageza kwigora muri twigoro nyene irikiragerageza kugira mu guha ibintu vyankenegwa abene gihugu. Twavuze yuko twagendeye intara zose z'u Burundi uko ari 18. Turabona abanyagihugu bari ku kivi bariko barakora, bariko barorora, bariko bararima, mugabo harabo twasanga afise uturesi yarihiye kifumbera, ugasanga afise 2-3, amafaranga ugasanga nayo yatoye mwishira hamwe, nayo yatoye mwibanki, agaca homba, ugasanga ariko araja kuburana, ugasanga ariko araja no mugasho ngo yari amadeni y'abandi. Kubera iki? Yahombeye mu burimyi. Rero mu kigoro ka leta turabona ko umukuru w'igihugu ari ku kivi. Ibintu bibiri bikomeye twabonye abene igihugu bakeneye kandi biriko biratuma iterambere kumbure mu mihani imwe mu ngo zimwe zitari nke idindira, ni ibura ry'ifumbere n'ibura ry'igitoro. Igitoro gituma ibintu bizimba iyo kibuze. Turabona ko leta igerageza, ego turazikata amafaranga mva makunga ariko araboneka cyane ku bwinshi, turabibona amakosa twayata ku mukuru w'igihugu, mugabo ni Sebarundi, nta wundi dukwiye kuririra, abene igihugu nta wundi bashize imbere, niwe na leta arongoye. Rero muvyeyi turabasabye muri bwa bwigoro mugerageze ikibazo c'ifumbere bishobotse mukigire nka kujya mwagize icisukari. Mu misezi isukari yari yabuze, mugabo kuva mutangiye umwidegemvya babishoboye bakagenda mu mahanga bakayirangura, ubu ni nyinshi irazimvye mugabo iraboneka. N'igitoro rero mutwemereye muvyeyi mwoha isoko ababishoboye, abagwiza tunga, hanyuma bagashiramo imitahe na leta ikagumizana nta kibazo, mugabo hakajamo n'abandi, hanyuma kikatuma kizimba mugabo kikaboneka. Nico kimwe n'ifumbere nayo nyene gatuma izimba mugabo ikaboneka, baje kuyirangura muri Tanzania, baje kurangura ahatandukanye. Ibi rero nivyo tuko turasaba, tusaba umuvyeyi Sebarundi, turasaba umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye ko yokomeza umugambi yatanguje kunywanisha abarundi.
mu myaka iheze tuko turaraba kahise ku Burundi twarakize mu ishure abandi baravyiboneye karangwa n'amacakubiri y'amoko amacakubiri y'intara amacakubiri y'imigambwe turasaba ko yokomeza umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari kumwe n'abamufasha ko yokomeza uwo mugambi ari karagira wo kunywanisha abarundi ntihagire amacakubiri akomera mu Burundi haba yafatiye ku moko haba yafatiye ku migambwe ku ntara eka mbere n'ahandi hose abarundi bose abandanye kubanywanisha twarabona aja mu mahanga agakoranya abari mu mahanga impunzi hanyuma akaziha ibiganiro akabaha inyigisho zo gukundisha igihugu uwo mugambi nawo bandanye n'umugambi mwiza kuko umurundi abarundi bari barankana bapfa intara bapfa imibiri bapfa amazuru n'ibiki kandi atari bo bavyigize ivyo bintu vraiment ntiba biko biraboneka neza dusaba ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yogerageza nyene icubahiro mugerageze mukomeze n'umugambi wo kunywanisha abarundi twumve ko turi umwe twumve kandi ko n'igihugu cyacu ari kimwe ubwanyuma rero turasaba kandi umukuru w'igihugu dufatiye kukuntu twagiye turayaga nabe n'igihugu ku izina ry'amashengero kugerageza mu byo ashira imbere kugerageza kongera kuvugurura imishahara y'abakozi bato bato cyane cyane abatwagwa muri fonction publique hamwe n'abandi bose leta ihemba imyidogo irahari ni myinshi naho batabishira habona rero abo bakozi bato bato usanga bavuga ko imishahara bahembwa mito mito ari mito mito cyane kwiza ku rugezo rwaho badashobora kuriha amazu bapanze badashobora kwigisha abana ugasanga umuntu ahembwa umushahara udashobora no kumutunga ukwezi kose iyo rero umushahara ari muto hariho ingaruka mbi zigaragara ubwa mbere uwo muntu ntashobora gutonda neza ku kazi kubera umushahara bari mutoya hari gihe abura déplacement kubera umushahara waraheze ubugira kabiri ntashobora kuzana umwimbu ukwiye resultat leta ibimwiteze ko ntishobora kugaragaza ntihamuza wumva ngo abaganga bafata abantu ze nabi abantu bakora nabi abigisha nabi ntibatonda n'abandi batwagwa muri fonction publique rero nyene icubahiro muvyeyi w'abarundi se barundi twebwe nk'amashengero turabakunda turabanezerewe turabashigikiye mu byo mwoshira imbere mu bwo kwiyumvira ko bari abakozi bato bato ni murabukuru nabo mwobaduza mu myaka iri imbere nabo bashobore gushika ku rugezo rushimishije nk'ubw'abandi bakozi umukozi wa leta ashobore n'imiburi ashobore kuriha inzu ashobore gutunga umuryango atuma bura ivyo asesa mugabo aronke ivyo akeneye hanyuma mu kurangiza rero ku izina ry'amashengero mvuga butumwa mu Burundi aharanira iterambere ryuzuye twebwe turiko turagerageza gushigikira imbona kazoza turiko turashigikira imbona kazoza y'igihugu cy'u Burundi dushigikira umukuru w'igihugu na leta arongoye mu myaka mike tumaze turiko turakora igihugu cyose turamaze kugishwaramwo dutanga amatara mu bisagara bitagira amatara y'imishwarara y'izuba tugafasha abana bakaja ku mashure n'ubu aho bukera turafise abana tuzojana ku ishure bava mu miryango idashoboye kwigisha abana cyane cyane y'abatwa barenga 200 kandi umwaka weze twarasubije kwishura abantu barenga 1300 abana barenga 1300 turiko turakora rero ntituvugisha umunwa turiko turakora turashigikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi turi nyuma yiwe turabona kigura ari karagira ivyo byose ari karagira abone ko twebwe ku izina rya AEDH Burundi tumushimiye kandi imigambi yose dushoboye gukora uko inguvu zacu zingana tuzoyikora mu gutera muri no mbona kazoza mbere mu misiza turashobora no kwegeranya n'abanyapolitike tukabaha inyigisho zijanye n'ingene bashobora kwitwara muri ano matora tugiye kwimiriza kandi nta muntu umwe aba yadutumye n'umutima wo gukunda igihugu uri muri twebwe kuko hari abantu babikora bakora ibintu mwene bari abantu babatumye twe nta muntu yadutumye rero turangije dushimira umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko ivyo twashimye n'ivyo twasabye yavyumvise kandi turamukeje mu byo ari karakora mu kigoro ari karagaragaza turamukeje kandi mu mabanga yose afise kurongora umwe bwa Afrika turamukeje turangize rero tuvuga duti ni hatera imbere Uburundi n'abarundi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye amen.